94.9 Black of 94.9 Black of 94.9 Black of Yes, nuko tugarutse kandi tuganira ayavugwa hano mu gisata c'imyidagaduro jewe na bagenzanje Rubambo ndetse na Yohani in the house Black afam tubaye kazi kandi tubandaye tuvuga Kigingi tariki ya 20 kuno kwezi kwa12 mwaka wa 2024 agiye kuba mu giteramo ntwenza nanje on a Friday kuva isaha imwe z'umugoroba urabona ko ni igiteramo cyateguwe na Kigingi kuno wa 20 kuno kwezi kwa12 uno mwaka wa 2024 bwana Rubambo ndetse na Yohani Yes, hari yanyi kuri Royal Palace Hotel nga mu gisagara ca Bujumbura nkuko ejo kwivuga bwana ni edition yamiza ngo kanuka kuri no nshoni je nka edition ahubwo ije nk'ikintu citayemo kuri muri rusangi nyuma yuko akoze media twazinga zitandukanye guhara muri Canada, America, Zunze Ubumwe za America, Belgique, aho mu Rwanda ho muri Gen Z amajayo kenshi nino weekend heze niyo yarari ariko kandi nyuma hakoze amatour menshi kwisi yose atanga umunezero muri comedy ni nyuma kwa kana Tanzania edition atandukanye yo muri Ntwenza nanje this time Ntwenza nanje yaje muri forme yico biswe Grand Gala itariki 20 z'ukwezi kwa 12 haranye muri Royal Palace Hotel aho kwinjira hari VVIP y'umuriyoni table y'abantu batanu na bife na VVIP miliyoni 2 table y'abantu batanu na bife bacha baguha ni VIP sounds chupa ya champagne achogwa ni chupa ya champagne tugasubiremo kanijwe ko hazoza aba komedya batandukanye barimwo Michael Sengazi muramuzi n'umurundi ako kandi afite abavyeyi babiri batandukanye yes harimo Kimenyi Hervé harimo Patrick Lucine muramuzi kuva mu gihugu cy'u Rwanda akinda gukina yaborewe yes haramu turafise kandi na Kuba turafise n'umukongomani turafise kandi Herman Amisi yes turafise na Kim Kiwis comedian yes kintu ushaka kuvuga ni giki ngaha bwana bagenzi banje ngaha nuko uyu mwana tuvugana aya namakuru tumaranye isa imwe itaranarenga aho Uganda Airlines idandaza amatike y'indege ubona yuko imaze kuba canke izamaze gusponsorza kino giteramo kandi yagifashe nka chose yagifashe nka chose nimbone karimo mu Burundi Park Kigingi good time kwa vyumva kura vyumva bamwemereye bamuhaye itike y'indege kugera no kugaruka business class yumu special invité wiwe avuye muri RDC Herman Amis kura vyumva ni abatari bake baramuzi bamwita Daddy aba mu gihugu ca Congo Kinshasa Herman no vyiteze kazoza muri Ntwenza nanje yateguwe na Kigingi aje muri business class ibi ni ibintu bidasanzwe Kigingi ari karubaka muri no career yiwe ni ibintu bidasanzwe Kigingi ari karubaka ategute no munsi nimba ari ahantu hambere bako baragerageza gushira imbere cyangwa bariko baraha ingufu comedy ni mu kiya gihugu cy'u Rwanda kuko gatatu umuntu yeba atari kane muri Janet comedy bama bahuye bagaha umunezero abene gihugu ari abakomedian batandukanye bagahamagara abakomedian batandukanye abarundi bacu baramaze kujayo benshi turebe Raoul yaragiye Kigingi hamaze kuba muhira uno munsi yabuze kingo natwe comedy ishuha imere nkuko hame hariho salle ya comedy
abantu bagenda kurukiramwo bakagira bagiye kuraba spectacle. Kigingi numwe mu bakomedian hano mu gihugu cy'u Burundi ubona ko ariko arafata rutimibirere cyane yerekeza hanze y'igihugu kino muga. So byarabaye twisunga igiteramo giheruka kuba ciwe ca Kigingi cyabaye tariki ya 30 ku kwezi kwa 11. Hari n'ikindi giteramo cyabereye kandi mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za American n'igiteramo cyabereye kandi Dubai. Ande Kigingi ubona ko atasama yigera yijana adafite ibiteramo bigiye kuri 3 bine bitanu atuma ategura gwiwe kandi agatumira n'abandi banyamahanga baze mu giteramo ciwe bavuye mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo n'andi atandukanye n'amahirwe menshi tunamukeze kuko ubona ko ariko akora ibintu babyita ngo ibikora inka. Ikindi twanamushimira nuko atibagira abariko bararuka muri komedi nk'abo yashizemo ba Kim Kiwi bakubakuba ni bashasha muri komedi. Hari ikintu mugenzi wanje ngaha Rubambo yaravuze ngo haburiki mu Burundi kugira ngo dukore nka kumwe bamwita gute wa munyarwanda. Yes, ni merci Namwe cy'u Rwanda yaramaze kubaka salle ya spectacle hano muri turakeneye salle ya spectacle Kigingi nibaza yuko byumvirako ubwo niwe tuko turakonta ko cya mino misi ako kandi ko dutangwe tuza turabona amashirama akomeye nkaya agira invest y'amamiliyoni mu bukera rugendo tutari kubona atanguye kuza arizera aba artiste nk'uko yose ne kino kidasanzwe kose tukwiye gukomera amaso tukavira hasi tukagishima hama kigatera cyangwa tugatera intege aba artiste b'igihugu na cyane n'abandi babonereho uno mwuga brother na Satubije n'ivyo yavuze ari muri Belgique yavuze ati jewe muri Belgique sino habonye umuziki ni ugize gute n'utumya hamwe ni unyeretse Belgique zino ndirimbo banazishimira kuko ziri mu bintu biriko batuma bano basore batembera cyane. Uyu munsi Kigingi Satubira atazi ubutumwa ko impamvu nyamukuru yatumye je muri Belgique ari umuziki atakindi kintu ariko ndizera ko na Kigingi nawe nyiri bari kabiri kubera ino comedy ariko hari ikintu ndiko rasaba Kigingi azora bategure igiteramo ciwe kige cobera nko muri Canada cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ciwe apana cyo bamutumiramo nabo gatumira abandi barundi bagenzi biwe. Yo biragoye mon frère biragoye na kano turazi impamvu bigoye abarimvye ko baje gukora ibitamo muri Canada muri Etats-Unis n'ahandi nko ku mugabane wa Burayi hamwe usanga visa kenshi atarizi wabo bagenda kuri visa z'abandi kandi izo zose ni noti. Ikindi naco nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ushaka gutumira umuntu bataravye konte yawe kuko ubu mwisinye kurya kuryama kunywa kugwara na assurance de komanza kuri konte yawe ntubazanye abantu kuko biba bisaba ko hariho amahera uriha muri leta cerekana ko uba ukabereka yuko umujama umwifashi umwisinye atakibaza umwisize en charge atakibaza nakimwe yogira kizobazwa wewe basanzwe udashoboye kuronka ubwo buryo acagushira hasi marabo kandi bamaze kuvyemeza bamaze no kuzana bamwe kandi bagira bazana n'abandi harimo notre boss Jojo Town the big manager kabanye tumukomera amashe tumwa amashurwe yiwe na cyane n'abandi babandanya babigira kugira ngo umuziki utere imbere canke na comedy tembe muri rusange nabonyene amashurwe yanyu kabisa mu yakire kuko niko wakidasanzwe aho bona yuko umuziki igihe kitari gitwara zingamye warazingamye na cyane kubona iyo uva niyuja ngo this time kabisa narakubwira ngo umuziki wandishije wanguriye imodoka wanjyamitse wandihiye inzu wankwereye ibintu bidasanzwe cyane ngo twabonye bazeze ejo bundi barakoze ama mariage n'umu DJ n'abandi yes nuko ni tariki ya 20 kono kwezi kwa 12 uno mwaka 2024 ane Kigingi comedian abona kagiye kuba mu giteramo hano kuno munsi wa gatano kuva isaha 1 z'umugoroba ntwenza nanje yasene kuri Palace Hotel niho hazobera kino giteramo hari n'abarindi ba comedian batandukanye mu kwizera ko n'ama surprise azomesha mu kino giteramo twibutsa abantu neza ko haruka gukora igiteramo cy'itariki ya 30 kuno kwezi kwa 11 cyateguwe kandi na Kigingi lo comedian ari kumwe na Best Bear Ayan
indirimbo yakozwe na DJ Feedbite, indirimbo kandi yakoranye na DJ Louis Mokans, ubona ko Young Spite, indirimbo nako amaze kwiza 1 million remix, indirimbo ni babampere.